mubaterete mu barongore mu izina rya Yesu. Nta n'icyaha kirimo, nta n'ingorane kabisa. Ko bitoroshe none ubu canke navyumvishije nabi. Mubaterete mu barongore mu izina rya Yesu. Ijambo ry'umwami rirubahirizwa, kwirirwa bago n'uyu nguyu se cyangwa n'uyu, oya ko no kutizera. Abo muririmbana mu byina na sabo nyoko yabyaye, muterete ni yangu terete undi, ni yangu terete undi, kandi niba kubenga ntuzumva isoni. Pastor, tubagire gute? Oho, ubwo rero bavyumvishije ni batangure babatake. Tangura mu batake nane. Abaririmbyi. Ubutumwa rero ndumva bwakaze kabisa. Gaye mbega ijambo ry'Imana. Gitangaza amaturo se ntarya amaturo ndarya amabuye. Kiwe ngiga amaturo kuva kwa mbere kugira kuwa gatandatu. Abana banje biga mu maturo. Umugore nashatse namushatse mu maturo. Impano yari amaturo. Ibyo ndaramo na amaturo. Iyi shati ni ituro. Iyi saha ni ituro. Ubwo se n'umuntu ajya bango ngiga amaturo ngo ntayo ngiga. Iki gihe cumuguma wahonze. Pastor vutura ikigira 10 bakiguha babona kubera yuko tubabwiye ati ni mugihe impfuvyi n'abapfakazi abakene abatishoboye mugihe bantaho nikora ntavyo bumva nibaguhereze vutura ikigira 10 nani ngora ina nkeya none bakiguheri ntitubabwira bakanka kumva kubita ikigira 10 Yesu wayampaye najyaga nibaza ukuntu nzagira ikibuno Kikoraho nkumva nanjye ngifite nacyo ndagisengera dore Yesu yarakimaye. Ntagari imyenda. God have mercy upon us. Dore ngiki wahora wikorakora ukumva nta kibuno ufise, ukumva nta mabere ufise, utubwira Yesu kugira kwihera ikibuno n'amabere. Ya kumbe rero bya bintu nivyaye byoroshe nande. Yesu yaciye kwihera ikibuno aca kwihera n'amabere none urabifise. Bya bintu nivyoroshe. Ngungu iki ubu bushizi bw'isoni bibirira bwemera kuko burashyigikiwe. Urumva neza? Pawulo agarutse no mwaserera. Reka rero tuje ku rundi ruhande aho turavuye mu rusengero. Umushehe araje aravuze ati jewe mubona amashikanwa y'abayisilamu ndayajya nkayajya ati jewe ati ntimwibaze ko jewe no bahenda yuko jewe amashikanwa atayonja ati mbere iri kanzu nambaye agaca avuga ati iri nariguze mu mafaranga y'abayisilamu mbere siri kanzu gusa ahubwo jewe ni inkofero nayiguze mu mafaranga y'abayisilamu kandi si inkofero gusa ati erega jewe burya nijoho nambaye nayo nyene nayiguze mu mafaranga y'abayisilamu ati rega si ivyo gusa burya jewe n'inkweto nambara ibirato nambara navyo nyene nayiguze mu mafaranga y'abayisilamu. Umva ndakubwira jewe burya kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva ku wa gatanu gushika dimanche, kuva ku wa mbere gushika ku wa mbere njya amafaranga y'abayisilamu nkuko uyu mupastor abivuze. Ibyo akayivugira mu musigiti ari imbere y'abayisilamu nkuko pastori yari karavyemanga abivuga. Jewe amashika nk'abakisusu jewe ndayajya ati jewe ati ubwa kwanza umugore namurongoye mwituro kuvuga ishikanwa ati isaha nambaye jewe nayiguze mu maturo mashikanwa ati jewe niki kirato nambaye nakiguze mu maturo
ati burya jewe n'irikoti nambaye naryo nyene nariguze mu maturo ati ibi byose jewe burya jewe kuva ku wa mbere ushaka kuwa mbere jewe ntunzwe n'ituro. Aha nuko utabandanije aciye atanga nimero ya telefone ahubwo bazamurungikira ko muhira. Sawa ivyo ngo hwe jewe nshaka mbaze muri uwo mwanya turi mu musigiti shehe agaca avuga nk'ibyo mw'uwo mwanya aho cabika ibyo cabigenda gute nigiki cyo kurikira kuri shehe yavuze ati jewe ivyo bintu ndabijya aho kwanza ubanza ushire mu bwenge wibaze ingene wo uvyogenda cyangwa utubwire muri commentaire. Okay, cyo ni cyambere. Kabiri. Tufata umuntu araje arakubwiye tuzina makuru ati burya jewe mu bintu nasabye Imana. Nasabye Imana inyihera ikibuno. Uwo ni shehe. Nasabye Imana inyihera ikibuno ati kandi ehe ngiki agaca banzagira gute akagicakira. Ehe ngiki ikibuno burya jere narasabye ko Imana inyihera n'amabere. Ahari kaduha amabayiza. Ahari karatwigisha. Ahari karatwigisha idini ryacu. Izo nizo nyigisho ariko araduha. Okay. Wewe mwuwo mwanya ubwo butumwa wo bwakira gute? Wewe wibaze wongere wiyishure. Cyangwa utubwire muri commentaire. Mu ncamake ibi byose kuva aho twahereye naho tugeze ni bimwe mu bigaragaza yuko ubwisilamu ari idini ry'ukuri. Kubera ko ivyo nta kindi kintu bivako. Biva kuri kwa kuntu abakristo canke se ababari mu rukristo akeshi bigisha ibintu batize ahubwo bakitwaza ijambo ko ivyo bigisha baba ariko barabihabwa na mpwemu yera. Ivyo bikabaha uburenganzira bwo kwigisha ivyo batasomye, ivyo batariko barakura mu gitabo, ivyo ariko barakura mu mutwe. Ibi rero biza gutuma inyandiko zimuherana canke se ivyo avuga biheze agacangwa kuvuga yuko yasenze Yesu akamwihera amabere agaca yerekana, yasenze Yesu akamwihera ikibuno agaca cerekana n'ibindi nk'ibi mwagiye murumva byagahomera buno. Uyu we urumva hari ageze ku rwego rwa kure. Reka ndabumvisha uyundi. Uyu wewe ngo Yesu yamuteye inda. Yesu yamuteye iki? Hasha cenama ndababwiye ko abantu bazodukwegera ngo Yesu yamuteye inda. Yesu nyene ujya nyene inda. Kandi babaye busambana. Ngo mu kibaya nta nuko aramukwa, nta nuko aragira gute gusa ngo azoza kumukwa. Mu kibaya aho niho byabereye. Kiyobowe n'abashumba. Umwe yamuvuze izina rindi uce mwumviriza. Hari umugabo watera inda neza nka Yesu. Yesu atera inda. Atera inda cyane. Yesu atera inda koko? Yego. Ubu twita inda ya Yesu? Imana wenda nakuriwe ntumvugishe byinshi ahubwo. Mugore utwite bamuvugisha amagambo make. Amasha. Kandi yakubwiye ko bihagaze gute mu nda byibura. Cyane murabona. Nakubwiye yuko abana batatu bameze neza ariko wa kane ntameze neza.